Sakirimi kibi yatanze umurozi gufa. Abandi bati nyamwongera ikibi mu kindi yagemuriye impungurupfu. Umushahara w'ubuhemu buri gihe uzokwama arakamaramaza. Sagazisho muri ubuzima bwo kuri iyi si bwugarijwe n'ibigeragezo bitandukanye. Abantu n'ibintu, ubukene n'ubutunzi, umunezero n'ububabaro, byose bizokwama ari bigeragezo ku mwana w'umuntu. Nta munsi umwana w'umuntu azoronka agahinda. Abo tubona yuko bahiriwe ntibabura ibigeragezo byabo bingana n'icyubahiro cyabo. Kanatsinda umubindi ushira uvyimvye, inzu utararamo ntiwumenya yuko iva. Yamara imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo. Abavuze ngo umuntu n'abantu, ngo umuntu n'uwo gwiza inshuti ntibabeshe. Ariko agahaze nuko kugira ngo umenye inshuti y'ukuri atari cyoroshe. Kugira ngo uronke uwo kwizera 100% bisigaye ari umuzi w'ibuye. Kuko ivyubu bisigaye ari amayobera. Abitwa yuko ari abavandimwe basangiye ibere, benshi muri bo basigaye badacanwa haka. Basigaye barabana y'ingwe kubera ivyisi. Akabi kabishe nuko guhemuka bisigaye byarasesema indava mu miryango myinshi cyane, bivanye n'inzigo, ishari no kutifuriza ineza. Benshi muri twe twashise babimuke ndamuke. Murazi babimuke ndamuke abari bo. Ibyo bintu yavanze ni hake nahejije kumwaka. Sheri, ibyo bintu yavanze ni biki? Nta muntu ashobora kuvanga ivy'akazi n'ivyiwe n'ivyahe. Kutabivuga ni biki? Jesha bakaumbira amakosa 3 Mahoro yakoze kugira ngo umwirukane. Afise amakosa menshi. Aya 3 mbere yumvise. Yaragera ko ndakubwira. Yangire rero kuko nije naje ndi mu patrone wiwe. Ngoma kubimenya nkabitabura neza. Ngira amakosa yakoze. Na yahi gusesagura itunga ni ikintu gikomeye cyane. Oh my god, ushaka kumbwira ko Mahoro asesagura itunga? Byahehe none ko asana amadosiye yiwe aza sinyira ibintu bimwe tuta reka nashobora gukora ikintu nk'icyo cyo gusinya ikintu atambagije. Twamwemereye amadeni menshi, amazu twaramuhaye ku madeni arabayeho neza, ariko amenye icyo kintu jewe muri inzu sizotacemeye. Nanje rero sinshobora kukwemerera. Nanje naguhakaniye namwirukanye kuko merero mugarukanye. Umugarukanye turana ariko gamani yakwinjiyemo umviriza bariko barakuroga cyane cyangwa no muhungu yaje umushasha witwa Kiyago niwe ariko arakuroga. Kiyago akora neza kandi na Mahoro ni wari umuzi nije namukweretse na Kiyago rero ndamukweretse azokora umushime waratanguye kumugaya nuko bimeze. Umviriza Sheri nkubwire jewe n'ukuri kw'Imana na Mahoro tuzoronka muri inzu udasubize Mahoro ku kazi kuko je ndamuzi kunakora. Nushora kwizera Kiyago umuntu wabonye ejo bundi ngo n'umukozi mwiza ngo nuku oya kandi bakugiye kugwa hasi kubera uriya muhungu tuzobira. Mahoro niwe mukozi. Mahoro niwe mukozi. Igwa kingiriho jewe ngiriho nzomenya abakozi mbenye ibyo bakora hakiri kare. Ushaka kuzana amafuti nka Mahoro hanze ya kampani yahe kutayambwira shira kumeza amafuti ndayo mbe nije mfise kampani je nyine mu Burundi gusa nagenda kore na hano nagenda bakorera je ngumana Kiyago riri kandi ndabivuze wegenda ubandanye iwawe ntakiti jewe na Kiyago tuzogira Amahoro nawe nye Mahoro atagarutse ibyo ndabikubwiye kuko namakosa uranyereka amakosa ntuve ko ndatahuye neza. Kiyago ni wamushinye none washimye ko umukozi mwiza mbona akora neza ariko nawe rero nahejeje Mahoro namvire kandi iyo bintu byo gufata amadecision utambwira ntuntera inkorora ngaho unsaraza urazi ko jewe yumvuze cyane n'inkorora ziramuna gripe bika aho ufu mukorora n'ukuri kw'Imana twirukanye umukozi mwiza je ibyo bintu nabyo ntakura friend je ndagiye abagore b'umuntu ibindiki none umukozi ntasa n'undi Kiyago rero niwe nimera uyo Mahoro najane na Mahoro yiwe hariya natembaga hariya acire biraro kandi rero uyu mugore kubera abona ibintu byose ndabimusangiza atanguye Marika werindira indira katarenyo
baze baramubwira ibintu n'ibindi rero ajana na wibaze ngo ntavyo nzi rero navyo menya namukurikiranira hafi ngo wumvise ko yagashize ngo wirigwa iburaya nirigwa iburaya nawe ugaca wirigwa na sawa sawa basi Mahoro. Sawa. Ko atamodoka mbona mu rugo byagenze gute? Byari magana byageruye kabisa. Wagize isanganya? Yaba ari nisanganya bose. None habaye iki? Boss narakubwiye. Byahubwo mvuye ku kazi muzehe ntawe hari na boss lady ari muhira. Ngo ibintu n'amayobera kabisa. Gute? Boss yampindukiye, boss ashinzwe ko nasigaye avuga. Ngo cyane uraboneka yuko ari abantu bagiye hariya kwa boss bamubwira ibijambo byinshi bitagira mvura ibijambo bitagira bitagira impuze ibihamya. Kumbe vya bintu vyageze hiyo. Problem kabisa. None bisigura yuko boss yo hageze umwanya wuko yo gufatira ibihano Ashinaje byanangaje vile kubona imyaka ndamukorera. Imyaka ndamukorera. Abana abantu turagoye kabisa. Imyaka ndamukorera. Hama akaronka ibihuha. Agakuru aho kizi ibihuha. Akafatira ibintu. Yatarumva utwe ash. Mahoro mwina wacu. Jewe ndibaza yuko ndi mujisha muri kano kazi. Kandi ni umwaka tweretse. Tiruje ngaho tuvuge vyinshi kubera vyinshi vyaje ntavyo turamenya. Ariko ndagusuziranye gusa yuko mbandanya ngira amatohoza. Menyo bayaje yazanye ugurusa ko hajya mu biro. Nzanyo yazanye urusa ko kwa boss ndabamenye boss. Jewe ndazi yuko kunge nabonye ko hajya bakwizera. Ntigeza gukurikirana uburyo bwose menye umuntu yazanye inje biri. Aho vyavuye hose ntigeza kubimenya. Je navuye hose mu rugo ntembera mbona atamodoka mbona nkashanda gusanga je vraiment nuko byayangaye Nashukuri nugire kwihangana. Imana yoma je ngamenye umuntu yagiye guturira. Amenye umuntu yagiye gushira muze kwishira mwe nuze ishano ry'amajambo. Wa boss ashitwa higura no kuri kwa muntu. Ni hatari. Tamba mahasa. Ariko ntacyo Imana ihorihoze. Jewe gusa ikivuze kabisa n'ivyo niyo mpamvu nanje nabwiye ati ubu ngiye kugira amatohoza nzokora jewe. Basha. Isi ragoye ko kubana n'abantu burya n'ikintu gihambaye cyane. Ese narinzi yuko boss n'imyaka yose namukoreye ashaka kumfatira ibintu nk'izi. Sarahinda bizi. Kandi akibagira utwanje akibagira utwumvikanya akibagira contrat byose twumvikanya byose akabiragira. Ebana ni hatari n'ukuri. Je ndavye ukuntu ibi bino bintu bimeze. Navuga ko hari umuntu ari nyuma yavyo. Ariko je ndakubwiye. Jewe amatoza ngiye kuyakora kandi jewe umuntu nzomukuzanira. Iyo umuntu yabikoze jewe nzomukubwira kandi ndazi yuko ikinyoma kizo kubitigwa hashashe. Amabaje cyane kabisa umuntu arambabaje mu mutima w'iruturiki. Munyana we wamusanze ngaha. Kanumbaze mu cyangwa umushenzi. Kandi aho uzanga nawe nyene ko ameze agusanga muri bino baza gatangira kuzana abajambo yiwe. Nawe nyene biragaragara yuko nawe nyene abifitiye mu ruhara. Munyana? Ukuri. Biragaragara kuko je hanje nawe ndiko byimvira kuba yagiye gukora akazi. Ariko rero ntiyumvire gusa Munyana. Kubera ko to kuyumvira yuko ko
hariya ku kazi bari umuntu nawe yobe yagucumekiyemo nk'abajya baziye nabonye hajya nk'ujya mutama Rudoviko ingene ubona yigira umugenzi wawe cyane nshobora kumva ko nashobora kuzana erega ishari abantu nabo bisi n'ishari Jisi mbona ko madama wawe yoza gusa ngo aje hariya ku kazi agenda avuge bimumarika ndezo ko uhiga iterambere ry'umuryango uvyumvire neza mahoro nuko akagenda bareke kwanza nanje niyo nkiva ku kazi ndabe ko noruhuka ariko kwizera yuko ibintu byose bijana n'igihe kandi Imana igiye kuzobikora muri neza sawa okay Amujino menye umuntu n'umuhekenye umeze neza kuri turashimana akazi karagenda neza turagerageza wewe kabisa nararavye mbona ufise ubwenge nk'ubw'urukwavu ubakerebutse gose biva kuki ariko ni mwese naho mudakerebutse kuri rimwe ariko mwese musa n'abakerebutse n'amahoro ntiyoroshe turagerageza nibyo turimo umviriza rero jewe nari naguhamagaye kugira ngo ndagushimire ndagushimire ku byo wambariye ko wambereye ijisho naje naho niyita ngo ndashoboye byose hari ibyo ntabona kandi hari n'ibyo ntabona n'ubu uzuza ubandana kundabira sibyo kuri ibyo rero ngira ndaguhindurire akazi ndagutera intege urabyumva neza ndaguha intera yisumbuye murakoze cyane urabyumva neza murakoze juma dushimye tutaranabibura urabona yuko maze gufata ijya ngingo yo guhagarika amahoro hariho icyuho mu kazi hariho ahantu hatari umukozi yego hajya amahoro yahora akora kandi ijya post kandi hagushire kuri ijya post tuzobishobora none kuri kwanza je mbanze nshime ntaranishira ko nzobishobora ariko ndashimye cyane kuri iryo teka mu nteye kandi ndabasezanye yuko je nzogerageza ndahakore kandi nkore no kumurusha nuko yahakora ntavyo kugerageza nzokora kora uravyumva kandi urabishoboye erega namahoro ntavyo yarashoboye yaraje turamwerekera turamufata mu mugongo turamwereka akazi ngene bigenda arabikora neza hama rero cyo mpungiriza umushahara murakoze cyane no kuri bavyeyi murakoze cyane kudugiriza umushahara urusheho gukora neza kubera yuko abantu bose nabwiye yuko ngira ndakuduza umushahara ngira ndagushire mu kibazo cy'amahoro ntibavyakiriye neza muzutangare rero bakugwanije nta ukundwa na bose ndabizi bavyakiriye kuko urabona uracani na mushasha ariko ku ngendo waje witwayemo neza ukabyitwaramo neza ingene waje ukanyereka ko ukunda akazi unkundira n'umuryango udashaka ko hari ikintu cyo kononekara muri company nico gituma nagufasha inka ndabona ko uri umuntu w'umwizigirwa ubandanye uri umuntu w'umwizigirwa nukuri rero umuntu w'umwizigirwa mu Kiswahili niko bavuga ngo usiniangushe urabyumva neza sijuka niangusha ndugu yangu nzogerageza no kuri bosi nakiriye mu muryango muri company ababaye nka famille ababaye nk'umuryango kuko araturabira itunga ryacu apana kuzofata nawe ngendo yo kusesagura nk'abo bandi hari akantu gato bosi mbona kumwe kazova kambere ntambamye kubijanye na bosi Marika kubera urabona nk'uko mwamuhagarikije mahoro kandi uzi relation yabo bari bafitaniye mbega ntubona yuko vyaba bimbere ntambamye naho ho haza ko maburu umunsi ndonka yerekana isura mbi kuri jewe ku kazi akwereka yuko je nkora nabi ico ntubona ko bikizombere intambwe ikintu cirabura ntibashobora kuvuga ko cera ikintu cera kiguma cera n'ikirabura kirirabura none uzokora neza bacambira gukora nabi kandi mbona raporo y'ibintu asokora nabi bishoboka amahera abamenshi aciye bavuga ngo urayanyuruza twe no kwiba ntibishoboka umviriza utagukunda kubibazo gukunda kubiri iyo relation nyene ariko urumva Marika aguma ari umugore wanje sindafata izindi ngingo
zikomeye cyane kuri Marika kuko nibaza yuko mahoro atagihari ingendo mbi ziba zize kana je nzobakurikirana mu buzima bwa misi yose nzoguma nkurikirana naho mahoro kanatsinda urabona ko tukiri kumwe nzoguma nkurikirana hafi namba zoza no kumutemberera muhira nzobabwira egome ninaco cyanga naho bazopanga ntegeza kumubuza kandi bose je ndakuzana nzokurikirana naho boss Marika azofata basi amuhama nk'amafaranga bagira mu office yabo pembeni byose nzobikubwira nzokurikirana zose kubwira kampani reka dusabitu wibaza ngo tubishika ko turatunabuka mugatongo uko turaba tugaraye urumviriza rero genda usubire ku kazi kawe ukore utiziganye ivyo vy'amajambo ntazobura ariko wewe werekane ibikorwa akarimi wugare ukoresha amatwi wumviriza kandi bizoraba cyane ibyo byose nzozuza sawa naruka ndaza kukwandikira ibaruwa ndabwira sekretari yandike hama nzogenda ndayisinya kuko ndi hafi gusubira murakoze no kuba